ntuzokomira ko nk'abandi bakorora inkonda kubera ubusaza. Ibyo tena binabivuze kuva kera. Kirazira yuko umuntu aguma ahantu yigira kari we wenyene oya. Ndi barundi kazi. Dusubire tuvyibukanye ntihagire uhendwa ngo ahirahire agwanye demokrasi turimwo kuko azoagwanije igihugu cyose. Abantu ngira ngo jewe mu mikorere yiwanje noba nagiriye neza gusumba abandi nibo babambere mu kumpemukira. Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Nanone n'umwanya w'amakuru agezwe ko ari karagarukwa ko cane kuri igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Kaze mu yagezwe ko amakuru tugiye gushamikira ku makuru ariko aravugwa mu birabana na politike ndetse n'umutekano. Mu yarabana na politike turaza kubabwira ku bijanye na zuguru ibandanije kuba mu mugambwe CNDD-FDD mu bihangange, aho ibintu bitera bifata intera ikomeye cane ku bijanye no guhangana gukomeye cane kuri mu bihangange vya CNDD-FDD. Bamwe bavuga yuko nubwo ikoraniro kaminuza ryimirije kwa 25 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026 ariko nanone ibiriko biraba biteye ubwoba. Ku munsi w'ejo hari ku igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026 ubwo hatanguzwa igikorane kitegura ikoraniro kaminuza ryo kwa 25, ariko abategetsi nubwo bose bagaragaye nkaho bakijemwo kandi nkaho bariko baragendana, ariko ku ruhande ntago bari kumwe na gatoyi. Muri ano makuru turaza kubabwira ku bugambanyi buriko burakorerwa umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Tugize iminsi tubabwira amakuru ateye ubwoba avugwa ku bijanye n'ihangana ry'impande zibiri zisharirikanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari uruhande rw'abo mwiragi ry'umuhisi Pierre Nkurunziza, abandi ni bene Samuragwa. Izo mpande zibiri ntago zumvikana na gatoyi. Uruhande rw'abo mwiragi kuri ubu ngubu rurakomeje umugambi wawo ukomeye cane, harimwo no kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru akomeye cane avuga ibijanye n'ubugambanyi bwaba buriko buramukorerwa, aho abo mwiragi kuri ubu ngubu mbere yuko inama rukokoma y'umugambwe CNDD-FDD itangura bakoze canke bashizeho amakosa 12 ngo bagiye kwagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe umugambi bateguye woba ushitswe ko kuko amakuru adushikira ariko arabivuga. Perezida Evariste Ndayishimiye yo bagira ngo atembagazwe ndetse afatwe apfungwe. Muri ano makuru turaza kubabwira amakuru duhejeje gukura mu bicocoro vy'umugambwe CNDD-FDD avuga ubugambanyi bukomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye yo bariko arakore n'ibihangange byo muri CNDD-FDD. Muri ano makuru turaza kugenda turabica irya nino. Umutekano kuri ubu ngubu ntago wifashe neza. Ngiyo hagiye kuba ikoraniro kaminuza canke ngo niyo riheze haraba ibintu bikomeye cane, haraba bamwe bakurwa, abandi bagafungwa, abandi bakajyanwa mu busho bw'iperereza bagakorerwa amabi ateye ubwoba, abandi bagakurwa mu mabanga yabo. Muri kano kanya turaza kubabwira amakuru ahambaye cane ku bijanye n'ubukozi bw'ikibi bwaba buriko burategurwa na bamwe mu bategetsi bakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri bamwe bivugwa yuko ngo batabashigikiye uruhande rumwe canke ruriya. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko agiye guhangana n'umwe wese yoba akorera abami babiri. Avuga yuko azi neza ko muri bamwe mu CNDD-FDD ndetse n'abo begeranye cane cane abo bakora mu biro vyiwe
harimwo abasomyi b'urusaku bakorera abami babiri, ariko nanone avuga yuko nawe nyine arico gihe kugira ngo ahangane nabo. Muri kano kanya turaza kubabwira ibintu bikomeye cane biriko biravugwa cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abamushigikiye bavugwa yuko bari mw'iragi, harimwo ibihangange bikomeye cane vyatungiye mu butegetsi bwa Perezida Umuhisi Pierre Nkurunziza. Nkurunziza yashaka kwihagira ikiringo ca gatatu kitari gikurikije itegeko ndetse n'ibwirizwa shingiro. Icyo gihe nyine nibwo ibihangange vyashaka gutera hejuru, maze arabiturisha bibwira yuko agiye kubiha amafaranga menshi, nibwo yakura amafaranga menshi muri banke nkuru y'igihugu c'u Burundi BRB, maze abiha amafaranga menshi biratunganirwa. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi, nico kintu yahereyeho ni ugusenya ubwo butunzi bari bahawe binyuranije n'amategeko n'umuhisi Pierre Nkurunziza. Kuri ubu ngubu bamwe muri ivyo bihangange akari vyo bariko barahura Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga yuko adateze kubatwarana ikiringo ca kabiri. Muri kano kanya turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane irya nino, aho umucanwa uriko uraka mu bihangange vya CNDD FDD. Ibihangange ntibirota Perezida Evariste Ndayishimiye yaronse ikindi kiringo, ngo naho yakironka ngo ntago azagitwara ngo agiheze. Kuri ubu ngubu hari abahejeje kwipanga nk'abagomba gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka wa 2027. Ibintu bibandanije gukomera cane. Perezida Evariste Ndayishimiye yakoresheje inama mu kibimba ibihangange vya CNDD FDD. Tubitse yuko mu kibimba hari urugo rwiwe, aho ivyo bihangange vya birimwo abajenero ndetse n'abakuru mu mugambwe CNDD FDD, ababwira yuko bamushigikira kugira ngo asubire yitoze kandi abe umukuru w'igihugu mu kiringo ciwe ca kabiri. Ariko nanone ibihangange birarahira birarengwa, co bikoze vyamuhumye amaso bimubwira yuko co bikoze nafungura General Arengiyome Bunyoni bishobora kumupfa agasoni. Ariko nanone bamwe muri ivyo bihangange byari vyitabiriye iyo nama ku bw'amasoko yacu ivuga yuko nubwo yafungura General Arengiyome Bunyoni bidateze kumureka kuko yabagambaniye, aho bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye bamushize ku butegetsi bamwizeye yuko azagendera mw'iragi, none yarabahindutse. Igihugu gisigaye gitwarirwa mu rugo iwe abifashijwemwo n'umutambukanyi wiwe, atanatinya kugaya bamwe mu bategetsi bakuru, aho abo bategetsi bose babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye asa n'uwabagambaniye maze igihugu akagita mu manka. Muri ano makuru turaza kubabwira ibindi vyinshi cane biriko biravugwa cane kuri iyo ngingo yuko Ndayishimiye ashobora kutasubira kwitoza bivanye nuko ibihangange vyajeje kumurakarira bikomeye cane. Muri ano makuru vyose turagenda turabigaruka ko vyonda kuri sabone canke se subscribe ukoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi. Shiramatsiko TV mbonesha kuri mwe rudende bageza ko amakuru atohoje neza atosoye mu bisata bitandukanye. Amwe mu makuru nyine abanyagihugu bato bato baba batagomba kumenya, na makuru tuba twakuye masoko yacu atandukanye irya nino mu iperereza ry'u Burundi, abegereye umukuru w'igihugu ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, iperereza mu gisirikare ndetse no mu gipolisi ndetse n'ahandi hatandukanye dukura amakuru maze tukatunganya tukabashikiriza mu buryo bw'idonido. Reka aya makuru yacu tuyatangurire ku vyo bamwe mu bicocoro by'umugambwe CNDD FDD ndetse n'abakurikiranira hagufi politike y'u Burundi bariko baravuga. Aya makuru arahambaye cane kandi aranateye ubwoba. Ndayishimiye canke Ndikuriye ninde isengesho rizumvirwa Igitega. Abanywanyi ba CNDD FDD tubitse yuko baraye batanguye amasengesho y'imisi 3 gushika kuwa gatandatu
ku munsi w'Imana naho ku igenekerezo rya 25 z'uku kwezi kwa mbere mwaka 2026 hazoca haba ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD FDD. Hari abatari bake biteze kubona ikizova muri iryo koraniro. Amakuru dufise avuga ko ibintu bishobora kuva muri iri koraniro ari ibintu bihambaye cane, kuko impande zihanganye kuri ubu ngubu biboneka yuko zose zifise inguvu zikomeye. Umuzi wa vyose ni umutego ngo Perezida Nkurunziza yasigiye Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yahabwaga amabanga mashasha yo kurongora igihugu c'u Burundi, kugira ngo yemere gutanga ubutegetsi. Bavuga yuko Perezida Nkurunziza yari yapanze ibintu bituma agumana ijambo rya nyuma ku bibazo bihambaye vy'igihugu. Umukuru w'igihugu nawe agakora ivyo amutumye. Intambwe ya mbere yabaye itegeko ryamugira imboneza yamaho, rikaba kandi ryamuha kugumana ijambo rikomeye ku bibazo bihambaye vy'igihugu. Intambwe ya kabiri yabaye iyo kubwira Evariste Ndayishimiye amazina yabo azogena mu bibanza bihambaye vy'igihugu. Bunyoni ku mutwe wa leta Ndabirabe mu nama nshingamateka, Sinzohagera mu nama nkenguzamateka, na Ndikuriyo ku burongozi bwa CNDD FDD. Ikitazwi nuko yariwe yoba yari kubandanya arongoye inama y'inararibonye z'umugambwe CNDD FDD. Vyose byari bipanze ku buryo Perezida Ndayishimiye yabaye ahabwa amategeko y'ivyo akora. Ikindi Nkurunziza ngo yari agamije kwari kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ntazabe nyine afise ijambo, kandi yavuga yuko n'igihe ivyo bihangange amushize imbere yari azi neza yuko bitoroshe, n'ivyasekana aba ari we azaza guhoyahoya, maze avuga yuko ari we agomba kurongora Uburundi, ko Uburundi budafise Nkurunziza butaba Uburundi buzima. Perezida Nkurunziza amaze gusandaba ikarita yari ihindutse, naho ibihangange bitashotse bibibona, naho yubahirije ivyo yavuganye n'umuhisi. Perezida Evariste Ndayishimiye yagumye agerageza kwigobotora uwo mutego bamushizemwo. Inzira ya mbere yatoye yabaye iyo kugara amariba y'amafaranga ya bamwe mu bihangange, cane cane General Bunyoni yaboneka nk'uwo bahanganye. Aho Ndayishimiye yafashe nk'ingingo zo guhagarika amasezerano yo gucukura ubutare, guhagarika isosiyete yakora za pasiporo muri Pafe, gusubiramwo ibijanye n'ingene igitoro kiza mu gihugu, kubanza guhagarika urudandaza rw'abakenyezi mu bihugu vy'Abarabu. Ibi bintu vyose vyari vyinjiza amamiliyaridi menshi cane akarwi k'ibihangange kari kahanganye n'umukuru w'igihugu, aho kuri ubu ngubu ako karwi nyine ariko katabona kumwe ibintu, n'abavuga yuko ari bene Samuragwa. Aka karwi kakaba ngo katiteze guheba ayo mariba yako, bivanye n'uko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ataba ari we wenyine bashobora guhitamo ngo arongore igihugu, aho ako karwi katarota kutabona umwe muri abo bakagize ari we arongoye igihugu, maze bakongera bakibera nk'uko bamye babaho mu gihe cy'intwaro y'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza. Amajambo yose yavuzwe yo kurwanya ibiturire yafashwe nk'ayo kuburabuza ako karwi. Muribuka iberutse kuvugwa n'umushikiranganje w'ikigega cya leta kuri fomi, muribuka ibyo Reveriyano Ndikuriyo yamusubije, aho kuri ubu ngubu ahakwa no kugandagurwa kubera ko agerageza gukora ku nyungu z'ibihangange. Ikindi Perezida Ndayishimiye yakoze kwabaye kwigizayo buhoro buhoro abakoranye na Nkurunziza mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse n'ahandi. Agitangura womengo ntazobishikako, ariko yagiye arakuramwo umwe, none ubu abatari bake baragiye. Ndayishimiye yazanye abiwe. Ikindi kintu gikomeye cane, abo mwiragi ry'umuhisi Pierre Nkurunziza bariko baragiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'icyo bariko baramuhora ngo nukugene yashinze leta yiwe
atabajije umugambwe CNDD FDD wahoramwo ivyo bihangange byahora bironka uko vyiba igihugu. Ingaruka yavyo nuko urunani rw'abamurwaniriza mu butegetsi narwo rwabaye runini kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakosa agira 12 abo bo mu karwi bagira ngo bagirize Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo bazaba bahejeje kumushira hasi nk'uko amasoko yacu y'ibanga abandanya abivuga. Barundi birakomeye. Amakuru dufise yo mwibanga avuga ko akarwi kabita ko bagendera iragi rya Nkurunziza kari kateguye amakosa 12 yo kwageza Perezida Ndayishimiye. Ayo makosa agaruka cane kuguhemukira urugamba rwa CNDD FDD n'iragi ry'umuhisi Pierre Nkurunziza, kumena amabanga no kwifatanya n'abansi. Abagize ako karwi bagiriza kandi Ndayishimiye ko abakengera. Aho niho Ndayishimiye yaronka amakuru ko umugambi wo kumutembagaza ugeze kure cane, nawe nyine akamera magabo. Kuri ubu ngubu akaba yaravuze yuko atabwo bafise bwo guhangana nabo bose bashaka kumutembagaza ku butegetsi. Akarorero ni kuva General Bunyoni abogojwe, amaso yose ari kuri Reveriyano Ndikuriyo kandi Ndayishimiye nawe aramucunze cane. Ndikuriyo ntatinya kwerekana ko ashobora kuvuga ibitandukanye na Perezida Ndayishimiye kandi ko adashigikiye ingingo z'umukuru w'igihugu cane cane izihana abasuma. Reveriyano Ndikuriyo aboneka akizigenza bavuga ko bari mwiragi rya Nkurunziza kandi babona ko babangamiwe. Abo basigaye bihaye akazina k'abapro. Perezida Ndayishimiye yaratahuye ko ataho azogera adafise umugambwe mu minwe, ariko asanga Reveriyano Ndikuriyo nawe yarafashe ikibanza kinini ku buryo kumukura bishobora guhungabanya umugambwe wose. Uti vyagenze gute? Mu ruhande rwa Ndayishimiye hariho abashaka ko Ndikuriyo akurwa uko bigenda kose, hakaba n'abibaza ko vyoba vyiza bagiye buke buke ivyo kumwigizayo bakabiha umwanya. Ariko nanone Ndayishimiye ariko arabona yuko vyose vyamuhereyeho. Ingingo zitezwe mw'ikoraniro kaminuza ryimirije uyu mwanya witwa w'amasengesho n'umwanya w'imari zikomeye mu mpisho ku ngingo zigiye gufatwa mw'ikoraniro kaminuza, aho ibintu bigeze ngibi bivugwa ko biriko birategekanywa. Inyanyurwa ry'amategeko atunganya umugambwe. Amasoko y'ibanga avuga ko Perezida Ndayishimiye akeneye ko hafutwa inama y'inararibonye maze hagasubizwaho Perezida w'umugambwe. Evariste Ndayishimiye ashaka ko ari we nyine acarongora umugambwe kurya kwa Perezida wa Tanzania muri CCM, Chama cha Mapinduzi. Ico gikunze Reveriyano Ndikuriyo yoheza akagumana ikibanza c'umunyamabanga mukuru, ariko agakorera munsi y'umukuru w'umugambwe ari we nyine Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo ngivyo rero ngo ntago babibona kumwe na Reveriyano Ndikuriyo. Igituma Reveriyano Ndikuriyo akimara kumenya ivyo Ndayishimiye nabi we biyumvira ngo adateze gutuma amuronkana icyo kiringo ca kabiri. Iyo mpinyanyuro amasoko yacu avuga ko Reveriyano Ndikuriyo atayerekwa na gatoya ivyiyumviro bishasha baba bageze ko nuko Ndikuriyo agumana uburongozi bw'umugambwe, ariko bagaca bandika ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ata kintu gihambaye akora atakivuganye n'umukuru w'igihugu. Igihe cyose umukuru w'igihugu azoba ava muri CNDD FDD n'ivyandikwa gutyo, niko hariho ijambo rinini umukuru w'igihugu azoba ahawe umugambwe, ariko Perezida Ndayishimiye azoba asa n'uneshejwe gatoya n'abo bahanganye muri kino gihe.
vyitezwe ko hanafatwa ingingo zijanye n'ikibanza c'abahoze bagwana muri CNDD FDD bariko barakukuruka mu nzego z'umutekano. Ivyo ni bimwe mu bitanguye gusohoka, ariko nk'uko bikunze kuvugwa vya CNDD FDD uvyemera birangiye gushika ku munota wa nyuma, hama hariho ibishoboka guhinduka mu vy'ukuri. Mu mwaka w'2027 ibinyegezwa bikomeye cane ni vyinshi mu bitandukanya Evariste Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo, ariko igihambaye rwose batazigera bavuga nuko bose batanguye gushinga ijisho ku matora y'umukuru w'igihugu mwaka w'2027. Uzoba agaba umugambwe vy'ukuri niwe azitoza. Perezida Ndayishimiye yarazi ko adafise umugambwe atokwitoza mu kiringo ca kabiri. Reveriyano Ndikuriyo nawe arabona ko yoshobora gushikirwa kurongora igihugu hamwe yogumana neza umugambwe gushika muri 2027. Ariko rero naho bimeze gutyo, ivyo bahuriyeko navyo si bito, ico bita gukomeza systeme babanje gukumira abo bita abakeba. Imbere yo gutanga ishikanwa ubanze uheze amatati na mugenzi wawe. None aba bategetsi ko bama mu njyane zikomeye cane, tukaba twarababonye ku munsi w'ejo bariko baraseka baratwenga rwose, aho bamwe bibeshe bakavuga yuko birya bihora bivugwa yuko hari impari zikomeye cane ndetse no guhangana gukomeye cane, ko bitaba ari vyo, kubera ko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yabonetse arebana ryiza na Reveriyano Ndikuriyo. Abatazi ivya systeme ndetse n'ukuntu ikora barihenda cane. Ico bikoze ngo ni murindire ibiriko biraba muzovyibonera, kuko ntawo uhisha inzu ngahishe umwotsi. Biriko biraba birateye ubwoba, ngo hari abategetsi bo bagira ngo bakurwe mu mabanga, hari abagira ngo bapfungwe, abandi bagahunga. Ivyo byose biritezwe nyuma y'ikoraniro kaminuza ryo ku munsi w'Imana. Ico bikoze ngo abarundi nimusenge cane, kuko ibiriko biraba biraboneka yuko bishobora kuvyara ikintu gikomeye cane abarundi batigeze bitega. Banywanyi bacu kandi ngo duce dusoza yarageze ko hereka aragarukwa ko cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, bibutsa ko mu kandi kanya arandi makuru azaba agezwe. Byiza kuri mwese nivyo ndabifurije.